Ibindazi warumaze kuvyumva kuko ni hake wosanga batahimirije ibijanye no kurondoka ku rugero kubera ikinone ni kuko abantu bariko bariyongera ku murindi munini none abantu bazokuzura isi birashoboka hamwe bigenze uko abantu bazobaho gute ivyo tugomba turabire hamwe mu kiganiro c'umunsi aho musanzwe muzi ko ari bwigwa mateguriwe na Becha Power na jewe nditade Havyarimana. Mumaze iminsi mwumva abashakashatsi bariko baragerageza kugwana n'ikibazo kigwirana ry'abantu aho bariko bararondera iyindi mibumbe yoba ishobora kubako abantu. Ubushakashatsi bushasha n'ubwanaza tugomba turabire hamwe imibumbe 5 bamaze kwemeza yuko ubuzima bwoshoboka tuce twongera turabire hamwe n'itatu bakigerageza. Duhereye kuyo batoye ku mwanya wa gatanu tuhasanga uwo bise HD 40307G ni munini cyane kurusha isi kuko ungana n'isi inshuro zitanu nawe nyene urazunguruka ukaba uri kure cyane ugeranije n'ahisi kuko uri kuri anera imyere 42 ugeranije n'isi. Mwomenya yuko anera imyere imwe ingana n'imetero triliyoni 9 na biliyo amajana 461. Aha ku isi hoho musanzwe muzi yuko umwaka ungana n'imisi amajana 365 ariko kuri HD 40307G umwaka ungana n'imisi 186 ariko kuri HD 40307G umwaka ungana n'imisi 186 kandi naho nyene harabaho ijoro hamwe n'umurango. Bwa kane reka turabe Kepler 62 hamwe na 62F ndayivugiye rimwe kuko iri ku murongo umwe n'izuba. Kepler 62 ingana n'isi inshuro zitandatu nayo Kepler 62F ingana n'isi inshuro zine yose yoshobora kubako abantu ikaba iri kure aho iri kuri anera imyere 1200. Dusanzwe twababwiye uko anera imyere imwe ingana ugereranije n'isi. Ubuzima burashoboka kw'iyo mibumbe kuko iri mu ntera ingana n'iyisi uva ku zuba. Bwa gatatu tuhasanga Captain B aho umaze imyaka irenga imiliyoni 11.5 ukaba ungana n'isi inshuro zitanu. Ubuzima burashoboka kuko umunsi waho ungana n'uwo kw'isi no kuvuga umwaka ungana n'imisi 365. Bwa kabiri tuhasanga Kepler 186F aho umwaka ungana n'imisi 180. Ubwa mbere tuhasanga Kepler 452b watowe mu 2015 ni nawo bemeza neza kumeze cyo kimwe n'isi kuko biri mu ntera imwe uva ku zuba kandi umwaka musanzwe muzi yuko umara imisi 365 ku isi. Kuri Kepler 452b ni imisi 385 muca mwumva yuko bigomba kungana. Haragwa n'imvura. Tugiye kuyoba kigerageza ubwa mbere tuhasanga umubumbe mumenyereye cyane ari we Mars aho haheze imisi mike ikigendajuru canaza aricyo Perseverance cyashika kuri Mars aho bagerageje kukigwisha kuri koma nuvuga equateur yaho. Mwamenya yuko cyari kihagiye amezi 7 none tuzoshobora kuba kuri Mars. Abantu kwisi bavuga byinshi mu bijanye no kwigarurira Mars none ni ryari abantu ba mbere bazoja kuri Mars. Mbega ubuzima kuri Mars bumeze gute? Twoshobora kuba kuri Mars ariko twogerageza kwinyegeza munsi y'impome kuko hasanzwe hari imishwarara myinshi y'izuba. Mars n'umubumbe wa kane uvuye ku zuba hakaba hari intera ingana n'ibirometero 56,000 kugira uyizunguruke byo gutwara amezi 9.5. Twokenera iki kugira tube kuri Mars? Twokenera impwemu zo guhema kuko Mars igizwe hanini na gaze carbonique ingana n'ibice 95%. Tugiye kuri Jupiter n'umubumbe abashakashatsi bariko bararaba ko ubuzima bwoshoboka. Usanzwe ufise ukwezi kwitwa Europa uku ni kumwe mu mezi 4 agize Jupiter. Mwomenya kandi yuko Jupiter ari wo mubumbe munini aho abashakashatsi basanze uwo mubumbe usa n'uwahoze ko ubuzima ariko hari ibisumo byinshi urubura ndetse n'ibirunga kandi hagaragara nk'ahoze amazi. Tugiye kuri Saturne nayo isanzwe ifise ukwezi kwitwa Encelado
rugizwe n'urubura, amazi hamwe n'ivyunyunyu vyinshi na gaze carbonique hamwe na metane. Ubuzima bwogorana cane. Satine ifise n'ikigendajuru citwa Titane, aho gisa n'ikiri ku ntango y'isi. Neza kuba mwadukurikiranye. Ikiganiro cy'uyu munsi kigarukiye ngaha. Ndizera neza yuko mwumvise imibumba abashakashatsi batoye ko ubuzima bwoshoboka, ndetse mwumvise niyo bakigerageza. Magiteguriwe na Becha Power, aho mugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi za Becha Power arizo YouTube, Instagram ndetse na Facebook. Ari kibazo mufise mwocandika muri commentaire, canke ari nk'ico mushaka yuko tuzoba yagira mu biganiro bizoza, navyo nyene mwabisiga muri commentaire. Mwabiteguriwe na Becha Power, na General Tade Havyarimana, naho kuwa gatandatu isaha 11 z'umuhingamo.